gukebura ni sawa ariko impanuro zitajanye n'ibikorwa zifise ubushobozi buke ni wa mpanuro ico nawe udakora nzokubona nk'umwasi wanje. Ubuherutse twarabonye ishiramwe Parseme rivugiye amajambo akomeye ku mukuru w'igihugu sinzi ko mwavyumvise kuvyo ariko ararangura mwebwe mwavyakiriye gute murabona ko imvugo ya Parseme ijana n'ingiro mu vyiri kurarangura turi muri domaine politique turiko dukorera umwe n'igihugu ibyo tugwanisha nibyo twakorera umwe n'igihugu kuko intambara numva nyinshi ziri mu ntwaro ese ko Burundi bufise ibibazo mu ntwaro gusa mbega umunyagihugu mutoyi atagirikaye azoronkikaye ariko intwaro zihindutse takumva neza yawe imigambwe cy'amashiramwe adahari n'ivicaro vya politike ntabakwiye kuvuga ibitagenda neza abakwiye kwerekana byo kuca kukivi akavuga ati twebwe tufise abajene 5,000 muga muri aba bajene 5,000 twabarondeye amamashini de production ngibi turabitanze uriyo gukitika tuje kugikorwa hari ibyimviro abarundi dukwiye gutahura tugatahura amajambo aya majambo n'amajambo ya politike izi ntambara z'amajambo ziko zivahe zigamejiki umuntu ariko arakora we afise intumbero haravuga ati izi mvugo ubwo sikora twatwegereje amatora 2027 wiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwe kuri micro ijeho nyene Juste Gaël inyuma ya kamera mwita umusaza twavuye turi tubazana ngaha turakuze kumva mu Burundi eka ni banki n'ikigega c'isi kijejwe ubutunzi FMI gishikiriza ibihugu kwisi bifise ubutunzi bigahera ku cambere gushika ku cyanyuma mugihe dusanzwe tuzi benshi bakoze kuvuga ko Uburundi buri mu gihugu gikenye mu kibano bakavuga ngo ujya n'umukene hakagira naho wundi muntu bivanye n'ingene uburyo bwiwe bitaragenda neza bashobora dukura mwita umutindi burya vy'ukuri turi igihugu gikenye umurundi asamaye bigenda gute kugira ngo ashobore kuba nawo umukene koko kugira ngo gwaruka rushobore kwiteza imbere batanguye gutunga mu vyiyumviro hama ibikorwa bibiherekeze turi kumwe n'ubusanzwe warongoye École du Possible nawe sundi ni Bery Francis Ngabirano yamatwigisha umugenzo wo kwiteza imbere kwa kuri ahandi niyo mutumire no munsi ndabaramusanya kwa mutumire mwakoze cyane Juste Gaël naye ndabaramukije nizera ko meze neza cyane watamuzi Bery Francis nini Bery Francis ku mazina y'abavyeyi ni Bery Francis Ngabirano yego hanyuma n'umupapa yubatse n'umugabo umwe n'abana 4 wow akaba Bery Francis atizera canke akunda ibikorwa byo kwiteza imbere kandi uruhara nkarushira cyane mu kubona abandi bariko baratahura ivyo bintu ku buryo icyo citwa ubukene ntikibe agasho abantu barimwo kugira ngo bakiganzure rero mu bikorwa akora biri muri ubwo mugwi canke muri iyo nzira zo guhiga ingene ubukene buva ku bitugu by'abantu tukuze kumva ngo hari ibihugu vya nyuma bikenye barakuze ko n'u Burundi hari igihugu cyambere kwisi gikenye vy'ukuri Burundi turi igihugu cyambere kwisi gikenye hariho gutatahura ibijanye na politike n'ibijanye n'ubutunzi ayo maspera atandukanye iyo bavuze ko igihugu gikenye birashobora kubivuga ku ntumbero za politike ariko kandi bashobora kubiharura mu ntumbero z'ubutunzi mu ntumbero za politike sindavyemera mbega ni gute bashobora kuvuga ko ibihugu bikenye mu ntumbero za politike bashobora kubivuga ko ibihugu bikenye kubera nka twebwe muri Afrika tubivuze muri rusange ibindi bihugu ayandi makontina arakeneye Afrika mu kutwumvisha ko dukenye biratuma hari ibyo dutinya hari imigambi tudakora kuko tuzi ko dukenye kuko umukene afise intege nke umutunzi afise ubushobozi niba kwita umukene wewe ugakura uzi ko ukenye hari ibyo uzokumva yuko bidashoboka hari ikibazo batubajije mu windwi muri interrogation muri géographie ntazibagira pourquoi le Burundi est un pays enclavé bacha bavuga bati le Burundi est un pays enclavé
parce que tudafise mer idafise mer ikora kuri kuba hari le Burundi est un pays enclavé ifise terre pays limitrophe ngabo kaca nkwibaza ati mbega ko Tanzania ibidandazwa byinshi tukoresha ngaha bica ngaha mu Tanzania cyangwa igitoro gica ngaha bigenda n'indege cyangwa bigaca ahandi turi enclavé gute. Ikindi kintu kigoye nico guha imbibe igihugu. Mubu tuvuze ko mu Burundi dukenye mugasanga baratambikitse intambuko zikenye turenze Burundi bacavuga ngo baratunze. Ni nkuko womenga hari imbibe z'ubutunzi. Ubutunzi ntibugira imbibe. Tugiye kubiraba hari ama produit menshi ava mu Bushinwa dukoresha ngaha. None twaje tuvuga ko ahari mu Bushinwa. Ariko ivyo biba kubera ubutunzi ntibugira imbibe. Hari ama produit menshi ava ngaha muri Afrika cyane cyane nk'ama minere n'ibindi bishogwa mu bindi bihugu kandi cyari mu Burundi. Mu buryo bw'ubutunzi nta mbibe zihari. Ukaje usanga rero kwizera canke igihe twemeye ko dukenye ntitugira competence zo kunegosia mu buryo bw'ubutunzi. Mu buryo bwa politike rero hariho ivyo baca batwizeza tukivuga ati le Burundi est un pays pauvre. Et d'ailleurs tageze ko twandika n'ama projet kugira tusabe financement twerekane problématique tuza kuvuga ati u Burundi avec ma crise kanaka byaciyemwe byagize impact ni rero kugira ngo abana byagenze gute aba jeune bari mu bushomeri hakenewe projet yo gufasha aba jeune kunuko nta matara nta amazi ntaki cyo twerekana situation yose y'u Burundi kabati ahantu by'ukuri hakenewe appui financier ariko ivyo ntibituma umunyagihugu w'u Burundi atera imbere ko gutera imbere ni mu mutwe no gutahura ingufu zo mu mutwe nizo ziguha ingufu zo gukora. Umunyagihugu niyo tera imbere gute mugihe habaye appui finance kandi mu harabaje mu gihugu nuko byakenewe umwana w'umutunzi si wo mutunzi. Umwana w'umutunzi si wo mutunzi. Nimba ufise papa wawe umutunzi ntucubu witwa umutunzi. Papa wawe igihe akihari akikugaburira akiguha bya bindi ufise uri umutunzi wo kwitwa umutunzi. Muga igihe yo kureka ucuja hahandi cya kibanza cyawe rero nico gituma bashobora duhanisha ati turagufata ibihano niba tugaburira nibo baduhabiriya niba baduharabiriya bavuze ati rero ko twamenyereye baduha tuca bavuga ati rero turafasha ibihano kuri abazi yuko tutazi kuguruka n'amaboko yacu n'amababa yacu. Bisi rero bana mu Burundi barabivuga bakaca umugani bati ukuha ivyo kurya agutegeka nivyo ukora. Uti aya mashiramwe afasha asaba imfashanyo ziza gufasha abarundi bahawe n'abazungu ayo mahera ntabaje guteza imbere Burundi. Abaje guteza imbere uburundi aje guteza imbere umurundi kuko hari ushikirwa. Ariko tubivuze mu buryo bwo guteza imbere uburundi nitwobishira muri iyo cadre kubera yuko uburundi bukeneye amabarabara, uburundi bukeneye ibitaro by'akarorero, uburundi bukeneye amashuri y'akarorero, uburundi bukeneye amahinguriro. Ngira imigambi iri kirashigwa mu ngiro akorwa amabarabara, ngira imigambi ikire amashuri mashasha, ngira imigambi mu bivyo bisata uburundi bukeneyemwo guteza imbere biriko biraba. Mugabo aho twoca tuba aho umuzungu ntigera aha finance biva kuri twebwe numva rega kugira financement ifo gutahura ryari baza gufinance kubera iki ba finance biba bivana n'ingene twebwe twasiguye ico dukeneye. Ni twasigura rero yuko umuzungu tudafise tukene kwiga gukaraba azoduhamara kwiga gukaraba. Nitwasigura ati dugende kubaka ibarabara bazoduhamara kubaka ibarabara tuma batubwira ati condition izi. Mugabo tuvusavye imfashanyo umuntu aguyifashanyo bivanye n'icakene kuguha. Mugabo ari partenariat urumva yuko ari ikintu negociation simfashanyo. Mugari imfashanyo irafise akamaro kuko hari byaje gukora. Mugari partenariat urumva yuko ni ganyaganya. No vuga rero ati nk'akarorero turavuze ati uburundi bafise ubutare
kugira dushore ubutari wanyu mutwemereye kutubakira amabarabara ngahe dufise ubutari mbwa namara twadufise mutwemereye kutubakira amabarabara ngahe mutwemereye kutubakira ibitaro bingana gute mutegeneye kutubakira amashuri angana gute hanyuma kaje tubona ati avec iyi offre reka tubahe isoko mugabo urumva yuko mu gihe tufise nk'akarorero tukavuga ati abajene bakeneye kwiga imyuga mugabo ugasanga abajene bategezwa kubigishiriza mu masantre de formation professionnelle y'igihugu mugabo ariko babyigira mu masantre muri formation informelle urumva yuko bitaba bimeze neza. Mwabitubwiye mu kijanye na politiki mbe mu kijanye n'ubutunzi nabwo Burundi si igihugu Kenya. Mu bijanye n'ubutunzi sinovuga ko ari igihugu gikenye. Burundi si igihugu Kenya. Oya, mu bijanye n'ubutunzi kuko Burundi bufise ryari namye ndondera umuntu ashure ry'umuziki ninjana mu mwana wanje ndabaza abantu nk'abandi nka batanu ntibashotse bahambira ati hanaka bari gishishure ry'umuziki bisigura ngo dufise Uburundi n'ahantu aho gutanguza ibintu niho hambere ho gutanguza ibintu kuko nta bihari bitari bike n'ibihari ntibiteye imbere byiza rero ntitwovuga ko bukenye mu gihe rufise ama potentialité nk'ayo bufise turavye muri transport raba karite y'amabisi tugenderamo ucubona ati eske zya bisi nizo za mbere dukwiye kugenderamo mbega uwozana bisi akavuga ati je ndazanye bisi meze gutyo mbwira zimvye igiciro cayo niyi burya niho usanga ari abarundi boyigenderamo nico cubona ati igihugu ni gikenye turavuga muravye cane ibijanye na politike biri influencer ibijanye n'ivyiyumviro by'abagwiza tunga nk'akarorero hari abajene bamaze kuba bariko baratora ibintu nkukavuga ati yakoze umuyaga nkuba yestaye kibano kiko kiranka umuyaga nkuba uriya mujene mu bindi bihugu yarakwiye kucaronka abagwiza tunga bashira amahera mu muganga ngabo no munsi twiyumvira ntiturashikaho tufinansa imigambi ivyimviro by'abandi bantu hari amajene bakoze amabajaji mugabo ntitubona abagwiza tunga bariko barashira imitahe muri ayo ma projet ugaca wibaza ati none igihugu kizotera imbere gute twebwe tutaramenya ibijanye na investissement bigenda gute ikindi naco hariho amategeko atogwa mu bindi bihugu aba entrepreneur nibo ba proposa amategeko bivanye na negotiation ati burya jengo mashinge entreprise izokora ibi nibi ariko hariho itegeko litanyorohereza canke twokumvikana ko ryo hinyanyurwa ku nyungu za twese hakaboneka abagwiza tunga ba proposa leta hubaho itegeko iri mugabo usanga dukora ya migambi twisunze amategeko asanzwe hari bimwe ugasanga ni leta yimvira amategeko yo dushiriraho kandi twebwe ari tuzi ingorane duhura nazo hama urumva yuko aba entrepreneur indani jewe ndabona yuko hari ukuntu tudakorana ihoteli z'abagabo batatu ngambujumbura uzi nizihe usanga ihoteli imwe ari y'umugabo umwe hama canke kampuni imwe yagiye yashize hamwe abagwiza tungo b'amafaranga bubaka ikintu kinaka niyihe ucubona mu gihe rero tufise uko gutandukana tutaraje hamwe nk'abagwiza tunga bakaja hamwe bakadefanda amategeko ategezwa kubaho muri domaine ya industry uburovyi hakaba abagwiza tunga ba finance uburovyi muri domaine ya transport abagwiza tunga ba finance domaine ya transport biyumvira ati bwira ngo transport igende gutya tubigenze gute mugabo je ngo zibisi canke ndahari yati je nshaka ibipapuro vya ngombwa zibisi acami bisi acami ibipapuro vya ngombwa mugabo cyo bati est-ce stratégie guteza imbere transport niyi mwebwe nk'abagwiza tunga muri transport nitwe twari dukwiye gutanga plan d'action y'iterambere ya domaine ya transport nk'akarore mwebwe mu burimyi n'ubworozi nitwe twari dukwiye gutanga plan d'action y'uburimyi n'ubworozi abari muri exportation kubera iki hataba exportation by'uburimyi Burundi burima abari muri exportation ni wari bakwiye gutanga strategy kugira ngo tugende
muri export iki tugeze hariya badusaba ibi n'ibi turi ngaha dukenera ibi n'ibi none mwebwe tubasinye ibi igihugu kihungukira iki murumva ivyo bintu aho rero urumva ko umujene ari ngaha go rwego ntago ariko tuvuze rero ivyo turiko turakora nk'iko di possible tuva est-ce que mu myaka iri imbere tworonka abagwiza atunga batabadandaza gusa biyumvira la politique économique biyumvira économiquement kube gute la politique turiko turakora yo ku influence ubutunzi uti duvise abagwiza atunga batiyumvira politique économique bimvi ba benshi mu byo tubona isha amaso nta cigwa turakora mugabo mu byo tubona isha amaso cyangwa mu byo tubona kenshi abagwiza atunga bava hanze ari bo baja kuraba indongozi bakavuga ati twebwe twari tuje ku investisa ngaha kandi igikorwa ndisuri ko bakora nico kuraba amategeko ajanye n'ico gisata ariko turakeneye abagwiza atunga bo ngaha batangura kuja kuraba indongozi twagomba ku investisa ngaha mugabo turashaka tunegosia amategeko ashobora kutworohereza akorohereza na leta gutyo igisata cy'abakorera kutwabo kiratera imbere kubera babona ati rijya tegeko ryashizweho nabigizemo uruhara rijya tegeko naryo ryashizweho ntabizi rishobora kuba rifisa akanyenu kanyegeje kangirira nabi akacabaho gutinya Uburundi urafise ibintu kama bivuze gutyo amazi yonyene haraba urabona mu bisagara tukoresha amazi ya regidezo ariko hari ahantu regidezo idashika mbega hoboneka umugwiza atunga ashira amazi muri bya bisagara regidezo idashikamo Burundi bwoba amunyagihugu niyo bateye imbere ariko nuwo muntu yinvestishe gutyo ari amazi kujya bari hari regidezo niko bori mbo muri hanawe ubwo n'ubutunzi bundi ubwo n'ubutunzi kama turafise ayo mazi ashobora kuzana umunyaga nkuba ayo mazi ashobora kuvamo ibindi byose bitandukanye mugabo turafise umuyaga mwiza ikirere ciza ico kirere ciza gituma uburimyi butera imbere ubu no munsi ubujanye n'uburimyi ubunyabiko ubuturi gufise ama cooperative ariko arakora mugabo ntibiri structure nk'akarorero gasanga hariho uburimyi mugani bagira systeme ya commercial bararima mugabo bihejeje kurima bashora kwandi aco gituma usanga barindiriye ko leta ibashorera ibaronderera isoko kubera yuko ubushobozi bwabo ntibushobora kuyimvira kudandaza ikindi turafise ubutare mugabo uburyo bushobora gukora nivyo rero ucuvuga ati mbega bishobora guteza imbere Burundi gute je ko ndagitahura ndakivuge ubutare ni nk'umuntu yubatse inzu afise actif umuntu yubatse inzu ntagurisha inzu kugira ngo nk'amahera agenda muri banki ndafise inzu ngiyi titre muniza amahera mfise ikintu ngomba gukora nzo yaramburusa mu gihe kunaka mugabo igihe tufashe kera bahora bafata ubutare bukaba trésor public ubutunzi bw'igihugu hama ubwo butunzi bw'igihugu bukaba stoke muri banki centrale d'ailleurs no kugira ngo aya mafaranga dutangure gukoresha amafaranga abantu bagijana ama actif yabo ahantu hari iyo centre yegeranye ubutunzi hama bakaguha akaresi kanditse ko ubutunzi ufise hama ko karesi kacuka jana jewe ndafise valeur y'ibintu muri ya banke hama timume mugabo ibintu bivara 200,000 canke 300,000 canke bivanye n'akantu nkeneye bakaca baguha ico kintu naho kabaha karesi tinaka Francis yaramaye akaresi yuko ngaha ansedeye ibintu bifise valeur nini bacarabona ati ifore ko dukora amahera udupapuro tuza turaha abantu beshanja ko ibintu iyo rero ufise amahera mugabo ntugire ama actif ufise amahera mugata butunzi ufise baduhaye idolari tuwashoye ubutare twadufise amadolari mugaga actif tuba twayigabanije bisigura ngo twari dukwiye gustoka ubutare tukabistoka batubustoka muri berbe namatubustoka he tukagira valeur runaka cha tugenda turafise amantu ibintu tugomba ku investisamo bizozana amafaranga hama mudutiza amafaranga garanti ngiye ubutare bwacu nubu muga ntimubutwaye mugumija
mbwa garanti ngiye. Aco gituma usanga nko mu Faransa bwuzuye ubutare buvuye he muri Afrika, usanga no mu bindi bihugu bo mu mabanki centrale yabo bwuzuye, nibwo butunzi. Aribwo rero ego nivyo ku masoko burakoreshwa ibindi, mugabo burya bukoreshwa ubundi sibwo buri stock. Burya ama company akoresha ama telefone akoresha sibwo buri stock mu bihugu mu butunzi bw'igihugu. Stock ubutare bumeze gute? Ubwo butare dufate nk'ubunya biba bivanye ubu bastoka cyane cyane inzahabu, amarengo, amarengo, amadiama. Mugabo nk'aya ayandi ubundi butare usanga bukoreshwa za korta n'ibindi zikoreshwa mu gukora ama batterie, ama telefone, ayo n'ama matière première n'izindi n'ubundi butare butandukanye n'ama matière première bakoresha mu usine de fabrication ya matériel atandukanye. Mugabo nk'ubutunzi bw'igihugu, inzahabu siyo gusiga hari hose. Muramaze kubona d'ailleurs n'ibikoresho bingahe tubona biri mu inzahabu zijahe none ziri stocké nk'ubutunzi, bagaca badusohorera rero mone iri equivalent n'ubutunzi dufise. Ni vyiza rero yuko tufata ubwo butunzi kama uriyo kubugurisha tukabugira garanti. Nk'akarorero nima dufise amasite touristique meza twemera ko yozana amafaranga, turashobora kuvuga ati hari abantu bizatunga twoha bakayiexploiter pendant X temps, hama tukavuga ati nibabyubaka bikaba ibintu bizana ingenzi, twovyubaka bikagira ico bihinduye byongereje kandi mu mahera igihugu cyahora kironka. Muga plus twaronse infrastructure, abantu bashobora kuza kuraba umugwiza atunga akunguka na leta ikunguka. Ariko turi mu gihe ubutare buko buracububu ari ubutare bwa korta, kasiterite, aya n'ama matière première. Muravye ingene buri ko uraboneka cyane naryo Burundi ari umurima weze. Tuvuge ko Burundi rya jambo bavuga ngo ni igihugu ca mbere gikenye, icyo jambo mu minsi itari guhera. Nababwiye ico ni ikintu kijanye na politike no gutahura rero bwa butunzi dufise kwari matière première canke ari butunzi comme active dukwiye gukoresha, dukwiye kubika tukaryamako. Ndashaka kuba mfise amahera ni consommable, ni matière première dushaka gukoresha n'ikindi cyose. Mugabe amahera ni investe bakamwe inzu s'ubutunzi busanzwe, si kugurisha umwanya wari wose. Ubwo butare rero turiko turagurisha, turiko turabone buriko baraboneka ubu. Ikibazo umuntu yo kwibaza kubera iki bubonetse ubu, ikindi gihe butare bwaboneke, mbega igihe butare bwaboneke hoho havugwa iki? Uno munsi nimba bwabonetse hakabaho bamwe bishoboka ko batabibona neza, batona byizeza yuko yo ari ikintu ciza. Ubwo turatahura kumwe ibijyanye n'ibyo butunzi bw'igihugu. Ayo marema matière première niyo dushobora kugurisha mu gihe tuzashobora kuyatransforma ngaha. Ngo naho nyine byari byiza tuyatransforme ngaha, kuko ugurishije matière transformée ifise agaciro gusoma matière première itari transformée. Ugurishije coltan iri transformée sico kimwe na coltan itari transformée. Mugabo anatanda kuba muri agence urashobora kuyigurisha muri agence. Mugabo projet d'avenir guhingurirwa ngaha, tugahingurira ngaha ku buryo bw'uko tugurisha matière première. Akandi karorero ushobora kubona hari ibintu bitari bike tu exporte nk'ivoka. Ivoka barikuramwe amavuta yo kurya cyangwa yo kwisiga, tugaca tuyajana mu bihugu bahingura ayo mavuta, ariko amavuta abarundi bazoyagura. Tukazanga wewe uriko wisiga amavuta yakorewe mu Buganda cyangwa mu Tanzania, mugabo ivoka zari z'u Burundi. Umudana zo mu Burundi akacaja kurangura moviti ifise amavuta yakozwe n'amavuka yo mu Burundi, ayinjije ngaha umudana zo mu Burundi atsohoye amadolari agiye kurangura amavuta muri moviti, asohoye amadolari igihugu, kandi ivoka zavuye ngaha. Mwumva yuko plus dushora matière première akaba ari ibintu kanaka dukeneye kuja kurondera, kandi navyo biri produit à partir ya matière première. Numva yuko tuguma muri circuit kandi yuko madukeneye babandi bafise ama entreprise
arico gituma nifuza ko ugwaruka twiga amashure dufise intumbero twavuga ati jewe ndabona ko mu gisata c'ubutare nogira indoto yo kushinga entreprise ihingura ubutare abazaje mu myaka mikenyi dufise nogira indoto yo kuzohingura ubutare kuko abatama dufise batwigisha baturongora turabubaha ariko tumenye ko turi abana babo kandi tutegerezwa kugendera ku bitugu vyabo nimba tugenda ku bitugu vyabo tutegerezwa gushika aho batashitse nimba ta entreprise ihingura ubutare iraba ngaha mu myaka 20 yobaho bivanye nuko hari umujene yavyentereshejeko akabikora vuga ati jewe sinzopfa ntashizeho entreprise ihingura ubutare ngaha gucyo bwa Burundi twifuza bwa 2040 2060 bukabaho bivanye nuko hari abarundi bashize mu mutima ibizoba bihari 2040 turi mu gihe nyamicwaro yavuze ko ubutare mu Burundi ari umurima weze ariko vyongeye hari bamwe muri mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko ingene buri kuburimbwa butari kuburimbwa neza atari ico buzopfa bufashije igihugu nk'ivyo uvyakira gute wumvise ko aravuga ati erega bwimbwa d'une façon artisanale cyane bwimbwa d'une façon artisanale kandi bwimbwa mu buryo bushobotse mugabo igikorwa kiko kirakogwa sinovuga ngo nikizosiga impinduka zacu igikorwa kiko kirakogwa cyaco cyose kitegezwa kugira impinduka canke kitegezwa kugira impact kiba ukora neza ukora nabi bitegezwa kugira impact ivyo rero byo turiko turimba ubutare ni igikorwa ciza kandi turiko turonka ibintu by'agaciro gute bitogira impinduka tuvuge ko hari abantu mu mazikira hamwe bavuga ko adaharanira inyungu za politiki bagomba guca intege umukuru w'igihugu bon sinovuga gucyo mugabo wewe ifo yuko uwo muntu avuze ngo ntibizogirira impinduka nta mpinduka izobaho ifo yuko avuga impamvu abona izo mpinduka zitobaho mugabo ikibazo nca nibaza mbega abari kubashukura ubutare nabo babona bitogira impinduka nimba bo babona bitogira impinduka amajambo abandi bantu bavuze niyo azotuma izo mpinduka zitaba mbega naje no wandiko ndakora wowe uri kurabikritika ivyo bintu byo no bitaka umwanya gute mugenzi ivyo ndiko ndakora ko ndiko ndasa ku ntombero yanje aho none navuze ati hari ivyimviro abarundi dukwiye gutahura tugatahura amajambo aya majambo n'amajambo ya politike izi ntambara z'amajambo ziko zivahe zigamejiki iyo umurundi rero adamenya ati nake biyabishigikiye nake ibi navyo ntavyashigikiye ntamenye ati umwe umuntu ariko arakora we arafise intumbero nawe ivyo kurakora urafise intumbero none mu bisanzwe nta murundi mutonyi iyo tuvuze ati leta ikira dukorera ibyo ikira dukorera muri iyo manda tuba twizeye yuko iyo manda iheze tuzotora iyindi leta mugabo haje undi muntu akati iyo leta nikira bakorera uwo munsi tuja tuvuga ati natuje mu matora mugabo nimba ata matora tuzogoma tugira ejo uriyo gukitika ivyo tuje ku gikorwa hanyuma turabe eske intumbero ziriko ziratangwa ziko ziraja mu ngiro ndabumva neza nyene icubahiro nk'uwizewe n'abarundi arafise impamvu ni yagomba kuganisha uburundi yima amatwi rero abandi kuko namwe n'umujene ari kandi n'umu entrepreneur ari we wese afise ikintu ariko arakora hari amakritike kandi ikindi naco bagomba kumenya ko igihugu si umuntu igihugu ifise ubutunzi kandi bukenewe n'isi yose bukenewe n'abantu bose kandi rero kugira ngo umuntu atware igihugu rimwe nako ndavuga bya condition spirituelle ategeza kumenya bimugwanya biba byinshi ariko igikuru n'intumbero yaho ugomba kugishikana uti iyo umuntu ariko arashikiriza ubanzura uruhande ahengamiye n'icyatumye uyu nawe ahengamira ku ruhande tuvuge ko hari abarundi bafise intumbero baba bahawe n'abakoroni ivyo sinovyemeza ko baba bafise impamvu baba bahawe n'abakoroni ariko
ndashaka kuvuga ati umurundi wari wese afise uburenganzira bwo kwiyumvira, afise uburenganzira kandi bwo gutanga iciyumviro. Mugabo ibijanye no guhindura intumbero yanje ngoma kuco ndiko, abarundi bige gukuma ku ntumbero, akaba ari umurundi afise intumbero, afise ico ashaka gushikako, intambamyi ntizizobura. Mugabo kimwe no kumenya ati mbega izo ntambamyi ndaziha ikibanza canke sindaziha ikibanza. Aha kuko turiko turavuga ivy'igihugu uca mwumva yuko l'aspect politique iba ifise uruhara runini cyane. Hama hariho imitwe yiyumvira vya politike, hama hariho amasysteme asanzwe ahari. Ivyo rero ivyo umuntu ategerezwa kubimenya ati mbega iyi system ikora iki, mbega iyi nayo system ikora iki, mbega iyi organisation ko ikiyimviriwe. Burya ibi byose byashinzwe n'abantu kandi kubw'intumbero. Eske iki kintu bagishyizeho kubera iki, iki nacyo bagishyizeho kubera iki, gutyo ugatenda kwamenya ati iki kirakenewe, iki nacyo ntigikenewe, iki nogikorerako, iki nacyo sinogikorerako. Ivyo iryo yovuga nobikorerako nkanamuhamagara ati tubiganire, mugabo nawe sinomuhamagara kubera intumbero natoye y'ibikorwa ariko arakora. Nayo mundi bwobwo umurundi wese atanga iciyumviro gifasha igihugu byari byiza. Mugabo je nibaza ko nibaza ati mbega kubera iki tubona imigambwe hageze amatora. Mu bisanzwe umugambwe urimo abanywanyi, ariko hageze amatora niho tubona umugambwe tukati bati none babashomeri amatora ataragera ko tutabona amakoperative y'indi migambwe, ko tutabona amakoperative avuga ati jewe nafashijwe n'uwigenga runaka y'amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politiki. Ego mu bikorwa vy'iterambere ivyo bindi twifuza gukorera abarundi, kuki tugomba kubikora turi president, kuki tugomba kubikora ndi mu namashinga mateka, hari abajene batagira ibitaro, batagira ama bibliothèque. Kuki kugira njireho bibliothèque ndinda kuja muri ministère kugira ubushikiranganje bw'indero, kubera iki kugira ngo uri intebe abanyeshuri bicarako ndindira ko bazontora. Ukabukunda Burundi, ukabufise ico ushobora kubuterera, ukabona hariho agahaze katari mu ntwaro gusa. Eske Burundi bukenye mu ntwaro gusa? Kubwo intambara numva nyinshi ziri mu ntwaro. Eske Burundi bufise ibibazo mu ntwaro gusa? Mbega umunyagihugu mutoyi atagira ikaye azoronka ikaye ariko intwaro zihindutse, wowe ushobora kubimugurira? Umunyagihugu mutonya akeneye bibliothèque ku ishuri rimwegereye, azoronka igitabo ariko habanje bamatora mashasha? Fata wegeranya abantu, wegeranya imvukira, wegeranya iki, tugere tugure amakaye abana bige, tugere tugure intebe abana bicareko, tugere tugure igikoresho gikenewe kuri centre de santé kanaka, abavyeyi bibaruka bareke gufatira ingendo za kure. Gutyo urakunze umurundi. N'ibindi navyo bifise umwanya wavyo kuvuga ati tugira intambara za politike, ivyo n'umwanya wavyo. Mwatuvuze gufasha umurundi, jewe numva ari kuja gufasha uriya hepfo wasi ari mu ngorane, hama mejeje kumufasha kaja mvuga ati burengiye kugira plaidoyer, itegeko runaka nirihinduke ryohereza abana bana, iki naco nigihinduke cyohereza abana bana. Mugamejeje kugira plaidoyer cyangwa ati nubwo batarabishira mu ngiro reka tube turakora ibi. Cyambona rero yuko hari ama action politique atabari karafata ja mu nzira nziza, aco gituma tubona ibikorwa bike bikorwa hari hasi kugira dufashe bari yabo hasi. Takumva neza yawe imigambwe cy'amashiramwe adaharanira ivyiciro vya politike abakwiye kuvuga ibitagenda neza, abakwiye kwerekana ivyo bakora. Kuca kukivi akavuga ati twebwe turi mugambwe runaka tufise abajene 5,000, muga muri abo bajene 5,000 twabarondeye ama machine de production ngibi turabitanze, turabakurikira. Jewe ndi mugambwe runaka mfise abatamakazi bangana guca kandi banyoboka, twabubakiye amazu. Jewe ndi umuntu
turi mu mugambwe runaka mugabo ufise ishure umwe wese aha tuvuka nta mwana akeneye igitabo nta mwana akeneye intebe twabitanze mugabo twabitanze muri iyi ntara mwoduha ubushobozi tukatwara igihugu cyose tuzobikora mu ntara zose numva ngaho byo bifise esansi nayo kuvuga ngo nimwantora niho nzobikora atanabikenye twabonye hanumva naho hari agahatsi société civile nazo ntizikeneye kugira icyo zikora société civile société civile rega niba ari abarundi naba n'abarundi mbere yo gusaba imfashanyo twabwirizwa hari ama association menshi ariko tutabona ibikorwa byayo kubera ata mabayero bafise umuntu akaca bati none kubwira utangurisha hamwe wari ufise vision wari ufise ibyo ushaka gukora kube iki byadisparishije gutyo kandi yari ifise intumbero société civile n'abana barundi ka ofisi ibyo ugomba gukora naho nyene raba ukuntu abanyagihugu batonye abantu bani muri groupe cible iryo shera muri ko rirafasha uriye ku hamande yo kugira plaidoyer ku bategetse naho nyene bakompanye babona ati byukuri kandi bikominike kubera iki hari abatazi yishiramo ryawe riko rirakora kandi bihari ni ngombwa gushiraho canal de communication bana ukamenya ati ishiramwe runaka niryo ryafashije teri cooperative gutera imbere mu twaravuze ati twarakoze ikiganiro cyaba jeune bibubanza nitwe twabakompanyije turabashira hamwe tubashize bari mitomati ubu naho bari ibigori ariko baratera imbere nene naza kuvuga ati nimwantuma no mwiga nzobikora nzobambeshe nimwantuma mu cankuzo nzobikora nzobambeshe kandi hari ntahe mu bubanza ariko kebuye hari ngora ariko kebuye bitagenda neza naho burya gukebura ni sawa ariko impanuro zitajanye n'ibikorwa zifise ubushobozi buke niwa mpanuro ico nawe udakora nzokubona nk'umwasi wanje ukampanura ico nawe mbona ugendera nzokubona nk'akarorero wibohetse kigisha umwana gute wewe woba wiba hamumpanure ngo nanje sindeke kwiba nivyo kuntu gute nawe wowe turi kurakora nanje ndakwereke ndakubwire ngo umpanure gukora mwavuze utari kurakora biba bivana n'intumbero z'umuntu nivyo navuze mugabo turi muri domaine politique turiko dukorera umwe n'igihugu ivyo tugwanisha nivyo twakorera umwe n'igihugu bavuga ni pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple est-ce que c'est pour le peuple ivyo tugwanisha nivyo twakorera umwe n'igihugu apana ngo ivyimviro ngo ivyo nize ngo Harvard ngo ivyo nize he ni impact nahejeje kwiga Harvard canja kuri ya mutumba mvukako uri ya mutumba mvukako nabantu imiryango 50 ndaba ingene nazitunganije angaka karorero igihe tufashe rero tikubera leta tabishoboye ntitubishiremo uburyo ntitubyimvire ko tuja muri izo ntambara numva yuko habari ikibazo mu buryo bwo gutawe rero abarundi tubwiza kumenya turi mu gihe kihe cha politiki ivyo rero bigira impact yetu ko turasensibiliza abajene ngo ni mu créer ama entreprise bashaka tubwira ngo none leta itakutugiriye ibi none iki gihugu cyacu ntukibona ariko ivyo wabwiza gutahura ati nimba mu gihugu bimeze gutya jewe uruhara rwanje n'uruwe jewe nibaza ko muri myaka 5 n'imbere uzoba ari kuri liste y'abashinga amateka ntiyiyizi kidiko atobari wewe umushikiranganje wa 2027 37 ntiyiyizi kidiko atobari wewe mugibaze igihe dufise umujene 2037 azoba ari umushikiranganje hanyuma akaba adashobora kwiyumvira umugambi w'imiliyoni 10 w'imiliyoni 20 akawushira mu ngiro muri community abayemo uwo muntu azokwiyumvira ubushikiranganje bwose uca ubona rero igihe mitima yacu idafise ubushobozi bwo kwiyumvira imigambi minini hama ngo yizere kandi kwiri muri environnement bishoboka kwibe yashikako naho tuzoronka ama position manini direction générale ministère runaka présidence biyumve ko iyo mitwe izo bari yayindi nyene
ubuherutse twarabonye ishiramwe Parseme rivugiye amajambo akomeye ku mukuru w'igihugu sinzi ko mwavyumvise kuvyo ariko ararangura mwebwe nk'abantu basanzwe bazi ibijyanye na entrepreneuriat mwavyakiriye gute murabona ko imvugo ya Parseme ijana n'ingiro mu vyiri kurarangura kubera navugira Parseme canke irundi rwego jewe mbona ko ndabifata muri ya angle yuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuvuga icimiro ciwe ariko nca nibaza ati nimba yashikirije ivyo vyiyumviro muri we wo mubaza canke bivaye n'intumbero ry'ishirahamwe ryiwe barafise ivyo bifuza gukorerako asigaye ikibazo kimwe rero nca nibaza nimba bifise ubushobozi bwo guhindura ingeko vyari ibintu byari bimeze ni sawa nakuvuga n'ibya bintu byo kuca wevare wati mbega ibi vyiyumviro bifise akamara kahe muri angle yi izo angle rero nizo nta maîtrise kuko yaba yabivuze twagiranye akanama namaze tigoma tubikora ibi mugace twifuza niki apana kumenyekanisha gusa nga hariho impinduka turiko turashaka iyo mpinduka rero mu gihe yoba bifise ubushobozi bwo kuzana impinduka sawa mga mu gihe naho yoba ari ciyumviro impinduka izozanwa n'abandi bantu vyiza numva menga iyo abantu gihe batabaye d'accord nta mpinduka yo bihari kubijanye rero n'ingene burya ibikorwa biba biko birakorwa mu gihugu nk'indongozi urashobora kugira ibyo utariko urakora bitari vyiza ariko kubikora kubivuga birafise cadre babivugamo n'ingene babikora ikibazo nca nibaza jewe muri ubwenge buke bw'iwanje eske ho bariho stratégie de communication amashira hamwe akorana n'indongozi eske uburyo bwo gukorana n'indongozi n'ubunyene turiko turabona rero aho honye niho kubera ntari muri secret yabo niho nshaka kumenya ati eske mbega ishira hamwe runaka muri société civile rikorana gute na ministère runaka rikorana gute na gouvernement rikorana gute kugira ngo bakorere wa munyagihugu hasi bamukorere bose bihurira he kumenga hariho umusozi uyu n'undi musozi uyu iyo rero bimeze gutyo uca wumva ko bitari muri voie normale arico gituma kubganje nanariza cha mvuga ati ibi ni vyimviro byabo tugumize hariya mugabo tuvyanarize mugabo nk'ibihe nk'umuntu arabi bihe urabona ati intendance niyi ibiriko birakorwa kuri ikote nibi ibiriko birakorwa kuri ikote nibi urugamba nuru muri kote politique ariko nk'ivyo nivyo dushaka kwigisha abajene kuko ntibazi kwinterpreta amati mbega uyu muntu n'uyu muntu uyu yavuze uko n'uyu yavuze uko kubera iki bavuze gutyo kutabitahura ivyo niho bacava ko none uri mukuri n'uyu ariko niho usanga rero umuntu ariko araraba ibiganiro akumviriza ibiganiro kuri televiziyo cyangwa ku marezo sosiyo ushaka kwibaza ati mbega message y'ukuri niye mugabo kuko ivyerekeye igihugu n'umuvyeyi wa twese igihugu twavutse gifise ibibazo kandi ibintu bwizwa kudutera ibigoba mbere rero novuga nka kino gihe harabavutse Burundi bufise ibibazo by'intambara baritanga intambara irahagarara uno munsi Burundi bufise intambara y'ubukene mbega bamwe bitanga kubwire intambara ihagarare niwe bazitanga kugira ngo ubutunzi nabwo ubukene nabwo buhagarare hazoba iyindi generation yitaho ibibazo by'ubutunzi iyo generation yitaho ibibazo by'ubutunzi ntizoba ifise ubwoba nkuko hari ubukene abitanze ko hohagarara intambara ntibatinye intambara bahangana n'intambara biga amastrategie y'ukuntu intambara yohagarara mugabo ubu nimba dufise intambara y'ubutunzi si umwanya wo kurira no kwidoga ni umwanya wo kuzana amastrategie n'ingene vyogenda kugira ubukene buhagarare muri Parseme bavuga ngo barayafise amafaranga ngo amastrategie bayafise tujatibaza tubarongoye ubushikiranganje ubuhe bayashiremo
canke bakayakoresha muri province yi kugira ngo twigireko imigambi bariko bararangura bo ishobora kuba kandi hari hari ibintu hari juste hariho imigambi hari ndakuba karorero hari imigambi hari yo gukorera mu mabiro mu strategie politique yo gutanga ibyimviro sivyo ivyo rero ivyo n'urundi ruhande ariko turiko turavuga uburongozi bw'igihugu bitandukanye n'ivyo uburongozi bw'igihugu buraba umunyagihugu mutoyi sivyo ibyo bindi bigira amahitide nibyo bahanura leta ni kumere niyo ntumbere zabo sivyo bavuga ati twebwe ishirame ryacu rizogira amahitide sur la vie économique y'igihugu hama gusa ico ne kibazo nabwize mbega stratégie de communication y'ama resultat y'ama mahitide zibikorwa gute kubera iyo biriko biraja ku maradiyo gutya ucumenga ni vya bose mugabo siko sinibaza ko byari bikwiye kumera icyo niko navuga politique nayo nziza muri voie normale yiyumvira imwe n'igihugu mutoya ikibazo no cyamnibaza mbega ari amashira hamwe nayavugira umunyagihugu canka guvugira la bonne gouvernance kuko gouvernement ni système de gestion y'igihugu ariko hari amashira hamwe yihaye gusuzuma ngene iyi gouvernement iri kirakora kandi cyari kishimviro cyiza mugabo eske barakorana nimba bakorana kubera iki tuvyumva ku radio en principe les secrets professionnels tugiranye inama sinonje kuvuga ivyo twavuganye ku nama ku radio bitari bikeneye cyangwa tutavyumvikanye mwa hariho mu bundi buryo ifuko tumeyane nta communication hari tangira ni kubera twegereje amatora 2020 haravuga ati izi mvugo ubwo sikora twatwegereje amatora 2020 navyo birashoboka naho rero navuze ati nk'umwe n'igihugu rero iraba kwizo mvuga ari za politique canke ari zo gutegura amatora muzi za politique nshaka kuvuga ati niziyumvira umwe n'igihugu canke zo gutegura amatora aho rero navuze nti mu bisanzwe iriya buri cercle irafise ibanga ryayo irafise impamvu iri kirakora ivyo irakora ivyo rero tubumvirize ariko tubumvirize dufise ubwenge bwo kwanariza ivyo bariko baravuga uriko bitubwira uwo mujene wewe nyene uri kurambura ati école du possible biracashoboka yokora iki kugira ngo wewe abe mu entrepreneur ashobora gusaba leta ko yomorohereza amategeko agateza imbere igihugu icambere nuko amenya ko hari abamubanjirije bafise ivyo bakoze neza kandi nivyo bananiwe hama ivyo bananiwe kubera iki bananiwe mbega akaba ivyo vyigwa yiga kese so muri domaine politique ahivyo bakoze neza kubera iki bananiwe muri ako karere no kwiga iki kugira ndabishobora ahivyo bakoze neza ariko kubera iki bagarukirije ngaha no kora iki kugira ngo ngarukize ngaha akaba ivyo vyigwa yiga hama maze kwiga ivyigwa kaba ufise ubumenyi hasigaye strategie gushira ubumenyi ku gikorwa mperehe ivyo navyo nyene tubiharurwa tubyigishwa n'ababikoze nimba ari imbyereke igihugu hariho ibihugu biteye imbere twokwigira kuri inde kwagira abantu wigirako ingorane nuko dusanga turiko turigira reference twebwe nyene ariko kwigira ku bantu ni cambere kwigira ku bantu ni cambere ukamenya ati bari abantu turiko turakorana turiko turaganira mugabo ndashima ibi nibi mugabo ndagaya ibi nibi mugabo sindabigaya ikintu umuntu wese agumafise intege nke côté faible mugabo gute no renforcer ya côté faible ya kugira ngo basumbe ntihagire umuntu yiyumvira ati ntibishoboka gusa nico mugiye ukora iki kugira ngo ugwaruka rwinshi mushobore kubigisha
iki kintu kijyana na culture entrepreneuriale muzoguma gusa mu bisaga mu mitumba hoho narya ariho naho hari n'imigambi myinshi mugiye bazoronka ayo mahirwe gute? Dusanzwe turi mu mitumba, turi muyinga, turi cankuzo ntara za kera hariho muyinga, turi mu ntara ya kera ya Cibitoke, turi mu ntara ya kera ya Makamba, ya Rutana, ya Ruyigi. Mumva ko hariya hose twashitseyo mu Kirundo. Mugabo kwiberekeza inyigisho turiko turatembera dusanga bafise aka WhatsApp. Ati nahano harashika connection. Cha twiyumvira ati mbega nigiki twokora kugira ngo ugwaruka rwo ngaha nabwo ruja kuri Facebook, ruja kuri WhatsApp, ruja kuri YouTube, tubaganirize bene ibivyimvira. Cha turashiraho urubuga site web ifise fonctionnalité zibiri, imwe yo kudandarizako ibikotegwa imyumbati n'ibiharage n'imiceri, iyindi yo kwigirako. Hari umujene ariko arakora igikorwa kanaka mugabo afise blocage mu rundi ruhande rw'amafaranga rw'abakozi rwo gukorana na administration rwo kudana kwa marché, akatubaza ico kibazo tugakora video imwishura ico kibazo, tugakorera kuri besoin yiwe. Bisigura ngo avec iyo site twizera ko nta murundi hari hose, turabizi ko connection iragorana. Muga twagiye turatembera hariya mu mitumba dusanga ari ahantu bavuga ngo kuri kiriya giti ngo amareza arafata ngo connection ziba zihari. Kwico giti tuhashira agasantre abajene bahurirako barondera connection. Muga kugira barabiki barabe video ijanye n'ingene shiramwe ritera imbere, barabe video ijanye n'ingene cooperative ishingwa, barabe video ijanye n'ingene umurimyi yitegurira isoko, barabe video ijanye n'ingene baharura ingene umuntu yungutse mu mugambi. Bashaka kuba bafise n'ibindi bibazo bitandukanye bivanye n'amanivo bariko, mugabo barabe video zijanye n'ingene turiko bijanye n'ibibazo bariko barahura navyo. Turasanga limitere canke izindi connection zigurisha ama mega guhera ku 18 kuduga ku kwezi. Kasanga rero ayo ma mega akoresheje ari muri groupe WhatsApp, muga kene ibihumbi jana nta groupe WhatsApp yo kwandikamo ngo batange 10 bakwizijana. Ari muri kuri Facebook mugabo nta post yoraba ngo yinjizayo. Cyabati ayo ma mega rero ashaka kuyarabisha video ikwigisha mu bwenge kureponda ku kibazo cyawe. Gutyo tukaza tuzokora n'ama conference abiri muri umwaka wonyene mbere yuko kwezi guhera. Tuzokora conference ngaha Bujumbura na December, dukore indi conference yo kugira ngo dutegure abantu kwinjira 2026 nk'aba entrepreneur, apana nk'abakurikira abandi nk'aba entrepreneur. Tushobora kwikora ngaha ubu mwaka, ejo tukayikora mu yindi ntara, ejo tukayikora mu yindi ntara. Mugabo ni igikorwa turiko kandi twizera ko mu myaka 10 iri imbere hazoba hariho movement nini bavuze ati tugira enquête y'abashomeri tubona yuko ibiharo byagabanutse. Yego. Twashimire cyane. Hari cyari gikenewe tutova tutavuze. Icari gikenewe tutova tutavuze bitari bike twabivuze, mugabo subire nibutse ko gutera imbere atari association, atari bya bose. Tazovuga ngo ko nakatate yateye imbere ngo nanje ndateye imbere, ko nakatateye imbere ngo nanje sinotera imbere. Gutera imbere n'uruhara rwawe, si association. Uko mubona hariho abagira chance yo kubaho n'abandi ntibabeho, bapfuye ntidupfe, mumve ngo bamaze gwabo. Ukaburiho gutera imbere urashobora kubidesida bikaba uruhara rwawe. Nako nahereza ko. Ndagushimire cyane Bery Francis, yari iteka ridasanzwe. Niteka kuganira namwe kindi gihe muzompamagare kandi tuganire. Nuko reka ndabashimire simwavye umurimo murabana natwe itamburo mugaza mbasubirana gwaza ariko mbona mutero wa rukundo mukamaduhezagirire abaturindira ibiza byose byo kubona ku mubiri. Hama twese dusozera no mwaka twagize ikintu cyitwa auto evaluation, twanapanze n'imigambi ya 2026 cyo twishira mu Imana iriherekeza ibikorwa byacu. Ndabura ati
bye bye, till la vista. Ushla none.